Sawa, konti. Como vamos kumutwenga. Okay, turatanguye rero. Avuga yuko umugore wiwe kujyanye n'ubyumva pana kurondera oya pana ko bitonze kushaka urazi kuvuga yuko umugore wiwe yandi urazi yuko yamucikaniye ko yafuye bakivana yaremvye kandi yamucikaniye ko amuzi kwa muganga kandi inkuru yose ivugwa sibo Action. Kinga avuga yuko umugore wiwe yaremvye mu kivana umwanya ngo mwari mu kivana Yerusalemu ariko aramujana kwa muganga amucikanira ureka itangaje mu karere kose nta yindi nkuru mu kibano reka iravuga avuga yuko urupfu rw'umugore wiwe ari urwagirizwa nawe cyo wisubira hariya kenshi ugenda guverinoma ko bose yakoye mukivana yego desanire la yakoye nazi nkahari Ani umbatira turuzaba. Gato, salut. Bakara. Bagire ku. Bakara hani. Bakira. Nao kata kubo kusapa brown. Kabaraki ndo kweli. Katika ndio tunataka. Ibadana hata. Apo.
ndagukunda mana we te amo elele nkuko wabanje kunkunda mana we te amo elele ndagukunda te amo elele nkuko wabanje kunkunda mana yanje te amo. My God. Ko nakumvise neza ongera feeling kajya kantu kanyuma te amo nkuko wabanje kunkunda mana yanje te amo. Wow. Wanamwita Daniella koze ndani ya Fresh TV 257. They call me ndi kuri yole onse the son of God Dr. Love aka iko behind the camera umusore muto ariko munini yitwa Prince Keys. Danumeze neza. Meze neza. Shawura twenga bikakubera mwana. Manishimye. Uririmba neza. Manishimye. Arukuntu umuntu aririmba ukabona ati ino ni ingabire kuko ishobora kuba inasumba izindi zose. Nubwo isumba izindi zose ari iki? Urukundo. We twabwiwe. Ahubwo ino ngo niyo ngabire abantu bashobora kuba barahawe itazigera ivaho. Bibaza ikintu ijuru n'isi bizovaho. Ariko bino bintu bigahoraho. Cyane. N'inyuma yabona ubuzima bujya mu ijuru ngo tuzoguma rukuririmba. Ahabwa turi mu repetition. Mu repetition. Ubona mu ijuru uzaburirimba rya kangahe usangwa arajyane azoba gihari. Sha. Jense rimbi rya kabiri. Oya, rya kabiri. Rya nkuru. Mugaje urazi ikintu niyumvira ntazoba kirane gusa. Azoba yaragwiriye. Urazima okay voilà. Nta nkuru uzi yuko uwitwa Luciferi yarimba amajwi 12 icari. Ariya rero tuzoyasubizwa. Amaruto yakabaye nabi. Cyo nanje Imana kaje bati ndimbe nabi icyarimwe. Nkora ndavyumvira ati ko umunsi nanje Imana yampaye nkarimba icyarimwe. Ibaze nk'umuntu kwaduka ariko aririmba ukumva mu ijwi rya mbere ni rya gatatu. Canke ni rya kabiri. John ko ndiri rya. Wow, so then it's a been long time twaherukana. Yeah. None duhuriye he. Ngozi. Ahantu hakanye. Ariko numabona usa nuwodedemeramwo bukebuke. Oya namenyereye program. Sumusi wa mbere nyine nashitse yashi. Okay. Tugumira go. Duhuriye ku Gasaka. Tutigeze duhurira Bujumbura. Ibazi bari wankwevye. Twahuriye mu Carama, twahurira mu Kamenge, Rohero siho waruri, Nyakabiga ndakubura. None ndagusanze mu Kigobe cyango. Gasaka. Ku Gasaka. Then ikingenza nico kikugenza muri no ntara nziza yangoze. Bon, sinshaka kumenya ikikugenza, mugabo je bikingenza ndakizi. Okay. Aha, icanje tukireke ugenzwa niki? Ndi muri shooting ya film. Okay. Ya nkuko mwabibonye. Okay, yeah. Ibyo bakubonye gatoya uriko uragira uko bigenje ukina ani kumbe na filme mbose ubwa mbere ukinye bahita weje ndabizi. Muga hari ukuntu mba mbona wa rero wabihagurukiye ku wundi murindi. Ya kubikina ndabikunda cyane. Ndabikunda kubera ko iyo ndiko ndakina mba numva ndyohewe cyane iyo turi mu mashooting. Okay. Basi biranyibagiza stress mba fisi. Biratuma mu mutwe horoha. Okay. Ikindi naco nuko gusa ndimo kubiheba. Ana ya Dani. Yeah. Dani ntumara mariza imbere bano ba. Nagiye ntangire kukurata amashimwe mvuga uburyo muri mu kibuga hinjiye yindi taranti dasanzwe. Bon, ndabimaze mwigihe kinini mugabo. Ndabikunda ariko hazogera igihe ndabihagarika. Sanzo komeza no kuririmba. Mugabo kubera iki numva menga wahatsitari? No, ntabwo natsitaye maze kwivuga kenshi. Nije utari bwabibwira? Ndindire nkine filme yiwanje nkamara kwikina yiwanje nkayishiraho. Mambo kwisha. Zochuseze? Yandusezera gusa nyine nzuze ndakina. Mbega igihombo. Hariho ibihe birakuranwa. Uzobimenye. Nomboze? Iki? Twandaye. Oya nomboze. Nise numva menga none ivyo bihe watangiye kubona bitaranaba. Je numva menga aho barawundi muntu mwahuriye ku mucamo hakujya arakubwira ati rero mukobwa. Niwabona bimaze kugenda ukunuku tugatera intambwe kwa runo rugero film uhagarike.
nibaza ko atari ibyo. Sindi hafi y'ukuri. Ndi kure yako. Ni waraguye ntugikijijwe nka kera. Ubesha ko sinogwa pe. Uzogumayo. Zigumirayo. Umvise haryoshe. Mu mana hararyoshe. Bariho warupfuye. Niho nyene ndiko ndavuga biza nibaza ngo woba warahonjeje ko urumva. Ya mu mana hararyoshe nta bundi buzima no jamwe canke no bamwe atarubwima. Ngaho rero tubwire ni iki kizotuma uhagarika film ukabandanya no kuririmba. Ikibazo cyo nagwa ndakubaza cindi wanacishuye tese nibyaba ngombwa yuko uhebamwe kimwe namaze kucumva. Gukina film abenshi novuga abenshi abakinyi barabaha image badafise nanje bivanye n'ibyo mbona canke nabonye abakinyi ba film kenshi ntibaba serieux nivyo bari oya kama wanje mu buzima busanzwe usanga ariko baraba muri bwa buzima bwa film usanga sometimes barabesha sometimes barafata bakagira image mbi muri societe bivuze yuko ukiraho ya image mbi abantu bababonako ni nayo bafise nyene umva ni vyanyavyo rero nimba bamwe hariho ababi donc ni filme ni kujya nyene anabandi nyene nka twebwe tuba tuvuga ati mwanya filme ndakina mugabo andero ya filme sishaka kwanda habaye izo Chris rero usanga ibyo bavuga ari byo kiniki oya naje ndabazi ko mugabo ngerageje kugira analyse y'ibyo nabonye canke ibyo numvise nyene usanga badafise reputation nziza ukuvuga ngo urazi ikintu ndiko ndumva usanga ari ico kubera iki wewe utova muri abo benshi ukavuga ngo nimba bitwara ukunukunuko je sinzigera ndabijamwe nzoba Daniella wanyawe ngume mu mana sivyo ko nabanyene atari bose nanje navyifuza n'ivyankundira bizoba mugabo bidakunze naho urabona yuko intambamye ari nyinshi ubundi ndabikunda apfuye kuririmba nkunda gukina film ariko uravuga ati je kuyibandanya nibyo ndiko ndabona biraha hanze oya nzobandanya nyene nzoza ndakina rimwe sinzoba ndabihevye burundu mugabo iyo bikenewe kizazi sana so twatange turimba imwe mu ndirimbo yawe abantu bakunze ariko urafise n'indirimbo shasha yacamo tubushasha kuko ntirana kuri kigo ndacana amajambo yanditsemwo uburyo uyifiringa dukubite ko kantu dani dukubite kino niyo tarantu yawe nasanze niho byakira gusumba n'ahandi henshi abo niteze ko bomfasha ahubwo bashatse kunyifashisha banteye umugongo jewe mbaye uwande ni kuki jewe murana marira gira unyibuke mana yaje ahanje ndananiwe gira unyibuke data ngezaho umwasi ashaka bafite icyo bipfana n'ibyo bari kuravuga ko mengani ngo bashaka kugufasha bashaka kukwifashisha bihuriye ni nyine umuntu ahura nabyo mu buzima busanzwe wow kizazi sana so Dani amakuru tunafise nuko ufise igiteramo ugiye kubonekamo nivyo igiteramo cy'wanje ndiko ndategura ni konsere yiwawe nyene wewe personal okay imeze gute bizobera ni igiteramo canke se ico no kwita umutima ushima event umutima ushima event so bitariki 12 twezi kwa gatanu kazobera mu Kamenge kuri salle Irama Center ni juste kwikaburimbo kuri 12 Kamenge ijya RN1 kuri Obeyeur uhagaze kuri Obeyeur uraba uja ku matafari ushobona kabarabara juste ukiri kwikaburimbo ubona ari handitse Irama Center nagutumiye kimwe n'abakundi banje cyane yuko nkeneye support ndakeneye support idasanzwe umva nibyoroshe urazi gutegura igikorwa uri wenyene no wenyene nta sponsor mfise nta numwe mbona mu ruhande rwanje
donc ndakeneye support zitandukanye nk'abantu bariko barankurikirana bashobora kubishigikira ndakeneye support basi bakwime y'amafaranga kumbure ariko baze muri concert yawe cyane kuzobabona ico conyene kizohumuriza umutima wanje kubera ko ni indoto narifise kuva kera mugabo Imana izo binkoreye surprise. Wow. Dani wakoze cyane dusubire Bujumbura. Dusubireyo ubunyaje ngira ni marukire. Uragiye. Nzoza hirya y'ejo. Sawa. This is Flash TV. We shine to progress.